So dear friends, dear followers online, it's my pleasure once more time to be here and talk about this English, this wonderful language that is English. So ndabahaye mwaramutse mwiriwe aho muherereye, niteka nangere ni umunezero udasanzwe kuri jewe kukongera kuba ngaha kugira ibijyanye n'ururimi rw'icyongereza, ntange ivyigwa mu rurimi rw'icyongereza. Nkuko musanzwe mubizi, nongere ndabibutse ko mukora hahandi kuri subscribe button there and activate your notification so that you won't miss any of our lessons. Mukore haje hantu kuri subscribe, kuri sabone, mukore no kuri notification kwa kajya gakengeri kugira ngo nimuze mucikwe n'icigwa icari cyo cyose, kugira byose muzoze mubikurikirana. Hanyuma twinjire mu cigwa nyezina cy'uno munsi. Ordinary verbs nazo izi zifatanye na za zindi twandika wa munsi twiga icigwa cya mbere, murazibuka harimo za to eat, harimo za to drink, harimo za to buy, harimo za to sell, zifatanye n'izi. Nukuvuga ukuyemo ajyama auxiliary verbs, izindi zose tuzita ordinary verbs. All right, ordinary verbs. Ordinary verbs translate to love, to love. Repeat, to love, to like, to teach, to kill, to die, to find, gusanga, gutora, nkagiye hano ugasanga hariho ibintu, ugasanga abantu ko baragwana. Ni verb to find, cyangwa gutoya amahera, you find money. Alright? Niyo to find is to pay, to send, to feel, to walk, to feel kwiyumva, to send ni kurungi kabandi niko muradukurikirana online mashaka gupozinga mukaza murazandika cyangwa mukaza mumviza kenshi gashoboka, kandi nimwibagira ko cya gikorwa cyo kugira sabone cyangwa cyo kugira subscribe hamwe no kugira kuri notification. Nibamenyesha ko bidakunda kushobora kugira sabone cyangwa subscribe mu gihe udafise email, uko YouTube ikorana na email. Ubwo rero ufunze ko kuri sabone ukabona ntibikunze, mushobore guca mwandika basi muri commentaire tubafashe gucreate email zanyu kugira bikunde ko mushobora kugira sabone cyangwa subscribe, kugira muze badukurikirana muzoba mukoze muhe n'inshuti n'abagenzi banyu, kuko kubimenya mwenyene ntaco bimaze. Ivyo ni ibintu vya kera cyane, aho umuntu yumvira ko azi ikintu wenyene aba hambaye. Ahubwo mw'isi y'ubu ni ugusabikanya ubumenyi tugakuzanya, wiyumvire ko ufise ibintu wenyene ari muhiriwe. Ubwo ni ubwenge bwa kera cyane. Vyiza no gufashanya, gusabikanya inshuti n'abagenzi bawe uzi bafise ama Android bashobore kwinjoyinga, bashobore kuryohererwa bino bintu twakora. To walk ni gutambuka, ariko hari indi verb twabonye to work isigura nikuvuga hari to walk na to work. To walk gutambuka, I walk na I work ndakora, sanzwe ndakora bisanzwe ibintu byanje byose gutambuka. Hama kwa verb to understand, repeat, to understand, gutahura, to think, think. To think ni kuyumvira, ndiyumvira, I think, ndiyumvira. To believe, kwizera, ndizera Imana, I believe in God. Imana azashaka I believe in God. Okay, mko umuntu mvuga ngo ndakwizeye wewe, I believe you. Okay? Yes. To trust nawe ni kwizera. I trust you, wena kwizera. Wowe uranyizera, you trust me. Ndamwizera ya muhungu, I trust him. Umukobwa, I trust her. Ndachizera cyoto kika kintu, I trust. Telefone yanjye ndayizera, I trust it. Wowe uratwizeye, you trust us. Nibyo uzotwizera muri kazi zose twabanyarwanda bakoresha will. You will trust us. Good. To remember ni kwibu. Ushuvuga ngo ndibuka ni I remember.
uribuka ko tukora ko tu kacushira ko remember I remember. To remind ni kwibutsa hajya bivuga ngo nyibutsa remind me kugira ivyoroshe ushira ko remind me please. Kugira ivyoroshe kuko mutase ko rukoze ubutegetsi remind me. Okay, to forget apana forget, no, forget. Keshi urudome r iri hagati y'indome ivuga n'itavuga turayisimba ntiyumvikanamo. Iyumvikana iyikurikiwe n'indome ivuga ko tuyivusoma mugiri hagati y'ivuga n'itavuga nk'umuhakarero nk'uku bana ngaha iravuga ntivuga namaje avuga verb ntabwo mvuga ngo verb. Okay, iravuga n'ivuga kiba form. So no ngani kuvuga forget. Right, forget ni kwibagi. To forget ni kwibagira ndibagi I forget. Ndibagi to sit ni kwica. To stand up guhaguruka murashaka gupozinga murashaka guhagarika mukabanza mukanota ma verbs cyangwa mukabanza mukiyumvira icyo turavuga ko kabanza nawe kabivuga ukamva ko wafata ko imbere yawe hari umugenzi wawe cyangwa hari umuntu mukamura birabana mukabanza mugahagarika ukamubaza tuvuga twumve mukirundi agatavuga mu Cyongereza kugira mwumve ko mutari ko muraraba nka ninde mutari ko muraraba sinema ariko bwamuza kuba muri ko muri none ko mugira icyo mukuye mu bintu ntibibari mu gutumwana. To stand up guhaguruka cyangwa guhagara ndahagaraye I stand up ariko rero guhagarara hari abantu cyangwa mu guhagarara mu Rwanda tuhagarara oya hajya twafata hasi ko to stand up ari guhaguruka ariko guhagarara kuragenda to stop or to halt. Alright, stop hagarara. Alright, ariko ntabwo stand up stand up mu teacher. Alright, so to hear ni kumva. To hear ndakumva I hear you. To listen nayo ni kumviriza. If verb to listen ijana na preposition ino to kumviriza kuri. I listen to you. Hapana ndo I listen you. I listen to ndumviriza I listen to ndumviriza amakuru ni news. I listen to news. Hapana ndo I listen news. Ikibazo ni hanyuma. Okay, ndifisi. N'abantu bakwandikira online simbazo bashaka gukomanta kugira commentaire mukatubaza nangorane twiteguye kubishura no gukora buri kimwe cyose kugira mworoherwe mugubwe neza. Okay, tugomba dukurikize present simple tense ya to be. Tugomba tubone to be nayo ngene umuntu ashobora kuyihagikiriza muri present simple tense. Kuko nababwiye mu ntango ni present simple tense ya to be tuyikoresha na ya maverb kukura ko tu kachongera ko rukoze ngo I go, you go, he goes. No, ushaka gukora rero ngo I be, you be, he be ucongera ko s ngo cyavuze ngo kuri yishira itongera ko s oya bazugugusa cyahi bazokumva ko atari byo. Mugabo uri kuravuga nk'abadandaza baje hanze ubifuza abantu banavyumva kuko bo hari ikibarazishinga ni communication kumva icyo washatse kuvuga. Mugabo ugomba kubivuga nk'umuntu yize administrative English si byiza ko utabivuga neza. So tubire tugomba tubone ngene umuntu ashobora kuyikonjika muri present simple tense. Muri positive form ni verb efficacious ifise sound imwe cyadusoma positive form verb f ifise sound imwe positive form. Nimero yo kwemera uri kuravuga ibintu vyemeza. Alright, to be able ihinduka gatatu hariho m hariho I hakabaho na is. M ikora ku muntu wa mbere I ku muntu wa kabiri no mu bwishi bwose hamwe na is ikora kuri hishi na it. Nikuvuga ndavuga ngo aye karere twatwifuje kuvuga ngo jewe ndi inzu turabona ngene tubivuga ariko ubu washaka kuvuga uti jewe ndi inzu I am ucushaka ikintu cyose inyuma ya I am uri ugomba kuvuga ko uri. Jewe ndi Murundi I am
Umurundi ntabwo uvuga mu cyongereza ngo I am Umurundi. Umurundi mu cyongereza ni Burundian. I am Burundian. Okay? I am Burundian. Ndi Umunyafrika, I am African. Alright? Ndi Umunyamerika, I am American. Okay? Yes. Okay? Ndi Mukongomani, Congolese. I am Congolese. Okay? You are Congolese. Ndiko nakubwira wewe simvuga ngo you be, mvuga you are, wowe uri. Iyi tubikoresha igihe cyose abarimo kuvuga icyo umuntu ari cyangwa aho umuntu ari. Jewe ndi muhira, I am at home. I am at home. Ni kuvuga mu aho hantu ndi ku ishuri, I am at school. Wowe uri ku ishuri, you are at school. Tunyarutse akanya karagiye. He is ari, ariko ngaho murabona kandi kantu ngaha ni kuvuga tubirafise imero zibiri. Hari imero ndende n'imero ngufi. Ni kuvuga ngo you are, hano bavuga you're. Okay? Wewe uri umwigisha, you are a teacher cyangwa you're a teacher. Wewe uri umudandaza ni a business man. Jengo bakifika ni umudandaza, I am a businessman. Cyangwa I am a businessman. I am a businessman. I am a businessman. I am a businessman. You are a businessman. You're a businessman. He is a businessman. Ariko umukobwa ntaba businessman. Ko mani gasigura umugabo. Umugore yashaba rero business woman. She is a business woman. So, mushiki wanje ni mudandaza kazi. Njamuraho shi. Chemuka mushiki wanje. My sister, abanesha ngo sister, batazi cyarico. Sister bishigura mushiki wawe. Mushiki wa. Bafakuka sister mbere bakibaza ngo ndemu, ariko sister ni mushiki wa. Okay. Abana bavuga ngo brother baba Tanzania barashaka kwitiza brother mu Kiswahili, ariko ubundi bwo mu Cyongereza kizi vuga brother. Ni tena hash. Iyi tena he th ishobora kuba the cyangwa the. Muri brother iba the. Ururimi ruri hagati y'amenyo kavuga the. Brother, my brother, musaza wanje, my sister, mushiki wanje. Good. Twebwe rero turi muri bwinshi we are cyangwa we. Mwebwe you are cyangwa mwebwe you're, bo bari they are cyangwa they. Abana babita children. Twebwe turi abana, we are children. Abana bakiri children, umwana umwe a child. Jewe ni umwana umwe, I am a child. Ariko twebwe turi abana, we are children. Alright? Kavuze ngo abadandaza ngo ni businessman. Umugabo umwe ari umudandaza umwe ni businessman, ariko ari benshi businessmen. Twebwe turi abadandaza, we are businessmen. Cyane we're businessmen. You're businessmen. They're businessmen. Mukubaza muri questions rero hari kibazo twavuze ngo yataka auxiliary kandi muri mukoze dukoresha auxiliary do. Okay? Ariko to be no auxiliary. Rero to be irimo comme auxiliary na auxiliary mukubaza kibazo ucucurika. Nukuvuga iki kurajya auxiliary yose ubona hajya urinze uyumva no mu byungane byawe ukumva ikintu ugomba kuvuga harimo auxiliary, harimo can, harimo may, harimo will, harimo shall, harimo be, harimo must. Ugomba kubaza ikibazo ucucurika. Utibacurika gute? Era abagabo bafise I tuyite kari numero number 1. So, verb be nayo tuyite kari number 2. Rero kugiye gucurika bisigura ko ica number 2 becomes number 1 and the number 1 becomes number 2. Ichambere kabiri kikaba ichambe. So, nukuwa basi kibazo chambera kuri am I? Nini twice I? Inhering am. Change am I? You are. Chachuka na wewe are you? Hana mabadiliko neza. Hapana kwamba you are a teacher. Ni
bisaba kucurika. Are you a teacher? Umudandaza, are you a businessman? Umudandaza kazi, are you a businesswoman? Okay? Are you a student? Umunyeshuri. Is he a student? Is she a student? A student? Is it? Kuri it is. It comes like it. Ariko tukoresha kuri to be. Tashaka gukoresha it is tugomba kuvuga abantu cyangwa ibintu. Tukuvuga uvuze ngo ni. Neza ngo ni jewe. Cyangwa ngo ni wewe. Cyangwa ngo ni John. It is John. Ni John. Tuvuga kuri to be. Birakunda gukoresha it kwa describe uri kurerekana icyazo cyangwa ariwe nangora. Ariko mu kubaza ni is it, are we, are you, are they. Bari. Alright, that is it. Ni kuvuga twarangaza muri questions. Muri ucucurika. Am I? Ndi. Are you? Uri. Apana kuvuga gusa gucuzira ko kabaza. Ngo are you? Ngo you are. Oh yeah. Ngo I am. Ngo I am a teacher. Ngo ndi mwigisha. Oh yeah. Ndacurika. Pajya mavuzeri yose ni umva harimo Kenya uzocucurika. Okay? Umva harimo Kenya uzocucurika. Kenya sikura gushobo. Mvuze ngo ndashobora kujya mu kanwa I can eat. Kenya kubera irimo nayo yumviye icyangura mu nyene gucurika tubyita ngo subject inversion. Subject inversion. Nukuvuga iki? When you have an auxiliary verb, you make a subject inversion to ask a question. If you have office auxiliary verbs to give a subject inversion, kugira ubaze ikiba. Aha rero inversion harimo auxiliary can. This is number 1, this is number 2. Then I do this. Nchemba ngo can I eat? Can I eat? Ibi tubikora kwa ya auxiliary yose ari ngaha izako muyamenya guhera kuri be, can, may, must. Izo siko muzibona wazumvise nuko nyene tugira subject inversion icucurika kubaza ikibazo hama guhakana tutubona hari ibintu cyane. Are we, are you, are they? Twebwe turabana, are we children? Apana kuzagaha ngo we are children turabana, hamuchwaza ngo we are children. Turabana oya, cyo ni kirundi. Nari muri yokumva ngo wabajije. Ariko ubwira bati naho tohindurije wigiriye ubusa. Sefini. Are we children? Are you children? Are you children? Aho naje kubaza. Are they children? Naba. Good. Muri negative form now. Tukongera ko a negation not. Tukongera ko negation. Akamenyetso. Tukongera ko gahakanyi not. Tukongera ko gahakanyi not. Hehe kuri auxiliary. Auxiliary fiya zose ubona ugomba guhakana. Ucongera ko uravuga auxiliary mukacushira ko not. So, must tukabonye bisigura gutegere ntegerezwa kuza tukabonye ko inyuma ya auxiliary ntacu dushira. Ntegerezwa kuza jamvuga ngo I must come. Apana ngo I must come. I must come. Muguhakana rero tuvuze ngo bongera ko negation not kuri auxiliary. Bikuvuga cyangwa sintegerezwa kuza I must not come. Chani I mustn't come. Numero ngufi. Kubera ni ikora auxiliary. Alright? Ata ubutumbaza tunarata auxiliary rimwe na kuhakana tugenza gute? Tuje dukoresha ya do akaboresha twongera ko not. Mvuze ngo I go, for example, I go. Urabona ko auxiliary nga? Nayiri. Nukuvuga hageze ko mbaza Sanyo ko ngakana inchamvuku I ngashashira ngo ya auxiliary do ashanongera ko not ka negation kuko ka negation not gateza kuja kuri auxiliary ata auxiliary muri kuno bakoresha rero batayisizemo cyushiramo wewe do kubera do ntacingira ku musiguro ni gikorwa ni gukora I go ni ndagenda
something. Ndashaka kuvuga I go cyane I do go. I go ndagenda, I do go nabisigura ngo ndakora igikorwa cyo kugenda. Hano nese rimwe. Mugavuze ngo I go ndakavuga I can go, ndagenda ndakavuga ngo ndashobora kugenda nuko atari bimwe. Yari bimwe ariko aravuga. So, muri negative form rero twongera ko negation not kuma auxiliaries use. Kuri to be I am not sindi umwigisha jewe. I am not a teacher. Jewe sindi imbwa. Imbwa bayita gute? A dog. Jewe sindi imbwa. I am not a dog. Sawa? Jewe sindi umukongomani. I am not Congolese. Wewe ndi Umurundi. You are not Indian. Wewe sumwigisha. He is not a teacher. Wewe si business woman. She is not a business woman. It is not Simba, it is not a dog, it is not me. We are not Mituri. Changa we aren't Mumero Gufi. I don't know if it's Mumero. I had to say aren't